Inshuti bakundwa mudukurikirana, amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Tugeze ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 23 mu Kakaro, ariko twibukanye ko turi ku cigwa ca kane gifise umutwe uvuga ngo ububasha bw'isengesho ryo kwinginga. Ikigwa c'uno munsi rero gifise umutwe uvuga ngo intumbero y'isengesho. Tutarabandanya reka twiragize Imana. Turagushimiye Mana nye n'ubushobozi bwose ko wabikunze ukabana natwe, tukaba tukiri mu mpemu z'abazima ntuhabwe icubahiro. Turakwinginga ngo uzubane natwe muri kino cigwa, udushoboze gutahura ivyo ugomba kandi udushoboze no kubishira mu ngiro mu izina rya Yesu. Amen. Ikigwa c'uno munsi gifise umutwe uvuga ngo intumbero y'isengesho. Nk'abakristo turazi isengesho icarico. Mu bisanzwe isengesho ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana, kandi ico kiganiro ukakigira ubwira Imana ivyo ushaka canke unayishimira, ukanizera yuko iryo sengesho Imana yaryumvise kandi igirira ikore. Rero intumbero y'isengesho ngaha muri kino cigwa batubwiye yuko isengesho si umuhunda w'ivyifuzo vy'umutima, rishikiriza Imana ibisabo vyihariye. Yesu yasengeye vy'umwihariko intumwa ziwe. Turabona kandi ko na Paulo yagiye arasengera bidasanzwe abakristo b'Abanyefeso n'ab'Ikorosayi. Yarasengeye kandi na bagenzi be bari bafatanije igikorwa nka Tito, Timoteyo na Yohana na Mariko. Batubwiye ko twosoma isomo riri muri Samweli wa mbere igice c'12 ku murongo wa 22 gushika 24. Reka tuhasome mwumve uko havuga. Samweli wa mbere igice c'12 murongo wa 22 gushika 24 haravuga ngo Uhoraho ntazoheba abantu biwe kubw'izina ryiwe rikuru, kuko vyahimbaye Uhoraho kubagira abantu biwe yiharije. Kandi nanje ntibikanze ko noreka kubasengera nkacumura kuhoraho, ariko nzokwama mbarangira inzira nziza itunganye. Ariko gusa nimwubahe Uhoraho, mumukorere mushize igikonyo bivuye mu mutima, murabe ivyo yabakoreye ingene ari bihambaye. Uyu ni Samweli yariko aratubwira yuko Uhoraho yama anezerewe na ntaryo ko turi abantu biwe, kuko niwe yabihisemo kutugira abantu biwe. Arongera kandi akatubwira yuko dukwiye kwama dukorera Uhoraho, kandi ngo ubwiwe nawe ntiyashobora kureka gusengera abantu b'Uhoraho kuko vyomubera icyaha atabasengeye. Batubwiye kandi ko twosoma muri Yobu, igice c'16 umurongo wa 21, naho havuga ngo kugira ngo habeho uwitsa ivy'umuntu ku Mana, kuko umuntu avugira mugenzi we. Kugira ngo habeho uwitsa ivy'umuntu ku Mana nk'uko umuntu avugira mugenzi we. Aha rero iyi mirongo irumvikana neza yuko ifitaniye isano, kuko twibukanye yuko Samweli yavuze ko adashobora kureka gusengera abantu b'Imana kuko vyava bimubera icyaha. Ariko aha naho Yobu aravuga yuko hakwiye kubaho uwitsa amasengesho y'umuntu ku Mana, ngo nk'uko umuntu avugira mugenzi we. Vyumvikane neza yuko rero twebwe nk'abakristo bamaze kumenya Imana dufise igikorwa gihambaye. Ico gikorwa naco si kindi, nico gusengera abataramenya Imana, kugira ngo abo nabo ubuntu bw'Imana bubaze ko bashobore guhinduka. Aha rero turumva ko inshingano yacu nk'abakristo ari uko twari dukwiye na ntaryo kwama dusengera bene data, kugira ngo imitima y'abakiri mu vyaha ibashe kubohoka, ibashe gusubira kuwayiremye, ibashe gukora ivyiza ivy'umwami abona ko bibereye. Aha kandi hari isomo baduhaye ryo muri Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 14 gushika 16.
haravuga ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyo igomba itwumva, kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ibyo dusabye. Umuntu niyabona mwene data wundi akora icyaha kitari icyo kumwicisha, asenge, azohesha ubugingo abakoze ibyaha bitari byo kubicisha. Hari icyaha cyo kwicisha, icyo si cyo mvuze ko asengera. Aha naho turahanurirwa cyane yuko dukwiye gusengera abantu bari mu byaha, ngo kuko ngo dukwiye kugira ubushizi bw'ubwoba yuko iyo dusenze uhoraho atwumva. Ariko si ibyo ari byo byose dukwiye gusengera ngo twizere ko uhoraho atwumva. Turazi neza muri ino si yacu y'igihe cy'iherezo hari abantu benshi bifuriza abandi nabi. Icyo si cyo duhamagarirwa. Iryo sengesho ryo kwifuriza uwundi nabi uhoraho ntashobora kuryumva ngo arishire mu ngiro. Ariko twumvise neza yuko iyo dusenga ibihwanye n'ivy'ubugombe bw'uhoraho, ibihwanye n'ivy'ubugombe bw'Imana, Imana iratwumva, kandi ngo duca tugira ubushizi bw'ubwoba ko uhoraho yavyumvise kandi akabikora, kuko twasavye ibihuye n'ivyo ubugombe bw'uhoraho. Ngo mu gihe dusengera abandi duhinduka imiringoti y'umugisha y'Imana kuri bo, isuka inyanja y'amazi y'ubugingo ivuye ku ntebe yayo yo mu ijuru agashika kuri bo biciye kuri twebwe. Aho umwanditsi yaratubwiye neza yuko twebwe turi imiringoti ya bagenzi bacu mu gihe turiko turabasengera, ngo imigisha iva ku Mana imeze nk'inyanja nyinshi igaca muri twebwe hanyuma ikabashikira. Rero ico nshishikarira kubabwira nuko twebwe nk'abakristo, twebwe nk'abantu bamaze kumenya Imana, dufise igikorwa gihambaye cyane cyo gusengera bagenzi bacu, kuko biciye muri twebwe bagenzi bacu barashikirwa imigisha n'imihezagiro ikabaza ko biciye muri twebwe. Hari abantu benshi batazi akamaro k'amasengesho, ariko abo nabo babeshwaho n'amasengesho ya twebwe twamaze kukamenya. Niyo mpamvu rero nk'abakristo tudakwiye gufata minenego isengesho. Aha twumvishe igice cya kane yuko ari isengesho ryo kwinginga. Mu gusenga Imana rero ntupfa ukuvuze wivugira ibyo wishakiye canke mu buryo wishakiye, ariko twumvise neza yuko habamo no kwinginga. Twinginga Imana mu gihe twasabye ibyo Imana igomba, iratwumvira kandi ikaduha ibyo twayisabye. Ingabo za Satani zose zijugumira zumvise ijwi ry'isengesho ryo kwinginga. Ellen G. White yasiguye ububasha bw'amasengesho muri izo mvugo zihabura. Yavuze ngo Satani ntashobora kwihanganira ko duhungira kumusumba ububasha, kuko ajugumira imbere y'icubahiro ciwe. Amaze kumva amasengesho avuye ku mutima, ingabo zose z'umwansi zatewe ubwoba. Ivyo navyo tubisanga muri Témoignage pour l'Église volume ya mbere page 138 n'139. Ico ni igitabo canditswe na Ellen G. White. Amasengesho rero aduhuza n'isoko ry'inkomezi mvajuru mu rugamba rwo kugwanirira imitima y'abazimiye. Amasengesho twumve ko aduhuza n'ubushobozi mvajuru, kandi ngo kugira ngo tugwanirire imitima y'abazimiye. Hampande yo kuvuga ubutumwa, hampande yo kubwira abakiri mu ibyaha byabo kubireka, twumve ko hari ikindi dukwiye kongerako, n'ukubasengera. Mu gihe ubonye mugenzi wawe ari mu ikosa, hampande yo kumuhanura, fuka mu musengere, umuragize Imana. Ico naco ni ikintu Imana yishimira, kandi ni ikintu gituma ngo tugarura imitima y'abazimiye kuhoraho. Matayo igice c'18 murongo wa 18 gushika 19 havuga ngo, ndababwira ukuri, ivyo muzohambira mu isi vyose bizoba bihambiriye mu ijuru, kandi ivyo muzohamburura mu isi vyose bizoba bihamburuwe mu ijuru. Kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose, Data wo mu ijuru azokibakorera. Aha naho umwanditsi abandanya twereka uburorero bwinshi bwo muri Bibiliya butwemeza neza yuko iyo dusenze duhuje umutima n'inama, kandi ngo tugasenga dusaba ikintu, Imana icumva, kuko yavuze ngo icyo duhambiriye mu isi ngo no mu ijuru kiba gihambiriwe. Rero bisigura ngo iyo dusengeye b'abantu
bari mu bihe bibi, abantu bari mu ngorane zo kuba mu vyaha. Uhoraho aravyumva ari mw'ijuru, akumva amasengesho yacu akabatabara. Isano rero riri hagati y'iyi mirongo dusomye hamwe n'amasengesho yo kwinginga nuko twebwe nk'abakristo, twebwe abamenye Imana dukwiye gufatana mu nda kugira ngo dusengera abandi bakiri inyuma, bakiri mu vyaha, abandi bataramenya ububasha n'ubushobozi bw'Uhoraho, kugira ngo babashe kubivamo maze bakurikire inzira y'umusaraba. Niryo sano riri hagati y'iri somo y'imirongo duhejeje gusoma, ivuga yuko ico tuzohambira mw'isi no mw'ijuru kizoba gihambiriye, kandi ico tuzohamburura mw'isi no mw'ijuru kizoba gihamburuye. Nimuze rero dufatanirize hamwe kugira ngo tugire amasengesho yo kwinginga yo gutabara imitima y'abakiri kure y'Imana. Ikigo cy'uno munsi rero kirangiriye hano. Ndabatera intege bakristo bene data kugira ngo dufatanirize hamwe gusenga twinginga Imana kugira ngo itabare imitima y'abari kure yayo, nabo babashe gukurikira inzira y'umusaraba. Nivyo ndabasabira, nanje nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe, kandi turagushimiye kushishikara kutwiyereka no kutwereka ivyo ugomba, nuhabwa icubahiro. Turakwinginga rero Mwami ngo uzubane natwe mu bikorwa dukorera hano mw'inosi, kugira ngo ivyo dukora vyose bibe ibiguhesha icubahiro, kandi bibe ibizana abo waremye kuri wewe, kugira ngo ubwo uzogaruka twese tuzofatanirize hamwe tugusanganira. Uzoba ukoze Mwami. Nubane natwe rero muri vyose na hose, ndetse vyinshi ubona dukeneye ushishikare kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.